gutanga icegeranyo hano imbere y'ubwugano mu bw'iteka yegereza kuri nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cacu. Nkuko muheje kubibona hadefiye batayo 19 batayo 13 z'abasirikare hamwe n'ibatayo 6 z'abapolisi. Harimwo imice yose, abasirikare bagwanira hasi, abasirikare bagwanira mu kirere, abasirikare bagwanira mu mazi. Bari bambaye inkofero z'ubururu, abo abasirikare bagwanira mu mazi kugira mwabiboneye. N'abakenyezi mwabonye yuko mu mpande zose bariho kandi bazi defile y'akakura, defile iryoshe, defile nyine yerekana intahe yo kwikukira. Hariho n'inganje mwayibonye yaserutse ngaha kandi mwace muyihagurukira murayunamira icubahiro kuko ico kwita symbole de l'indépendance, nico cerekana koko yuko twikukiye. Bayita inganje drapeau avec escorte canke étendard. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Priez d'apôtre d'ordre, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Niko bimeze mu gisirikare iyo duheje gukora igikorwa rusha dutanga icegeranyo mu majambo makeya. Avuze yuko ibyari bitungaje ngaha ku byerekeye igisirikare abirangije kandi mu kumushyimiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu amubwiye ati felicitation kandi yanamufelicise kuko yamwongeye ipete yahorana ipete rya colonel uno munsi yabaye general de brigade. Yarari ryamukanye turorera nivyoroshe. Itariki imwe y'ukwezi kw'indwi niho abasirikare bakoze neza kandi bageze baronka amapete. Abasirikare kuva ku rwego rw'intwazangabo, ibisongerezi hamwe n'abasirikare batoya. Ku rwego rw'inyamirana mabi naho ni itariki 31 Kigarama umwaka urangi. Ubu rero ngira ngo urashaka gufata ijambo nawe. Murakoze cyane. Murakoze. Dusabe rero abari ngaha dukomera amashi abo z'igihugu. Mwabonye une armée très jeune, très dynamique, très combattante. Ni hake muri kwisi yose hari igisoda n'igipolisi kirimwo abana bangana kujya bimikangara ubona bafise inguvu. Ngira ngo Somalia, Central Africa nibo boducira umugane. None rero mubongera amashi abanyabujumbura, mwongera amashi ingabo zacu. Nyakubahwa mukuru w'igisagara cya Bujumbura, karibu sana wakire nyaricubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi n'umutamukanye wiwe, wongere wakire n'abandi
bubahwa cyane bari ngaha, hanyuma tubone kubandanya ibirori muhejeje kwakira abashitsi. Mana mushobora byose, Mana y'u Burundi n'abarundi, Mana y'abasogokuruza, muhabwe icyubahiro. Nyine icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi n'umutambukanyi wanyu, nyine iteka umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi n'umutambukanyi wanyu, nyine iteka umukuru w'inama nkeguzamateka y'u Burundi n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa urongoye sentare Nahinyuzwa n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa urongoye sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'umutambukanyi wanyu, nyene iteka murongo w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD, nyakubahwa muhuza w'abarundi, banyakubahwa mwahoze murongoye igihugu cacu c'u Burundi n'abatambukanyi banyu, banyakubahwa batambukanyi babahoze barongoye igihugu cacu c'u Burundi, banyakubahwa mwese muri hano, umwe wese mu cubahiro ciwe, tutibagiye inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano, banyagisagara batumire bahire, tugira amahoro, dusangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa, iterambere, ubutungane mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Nyene icubahiro, imbere yo kuduga kwijambo, mu nkundire nkengurukire Imana nyene amahoro yahangaje igihugu c'u Burundi gushika kuri ino tariki, aho duhimbaza imyaka 63 irangiye igihugu cacu cikukiye, ikaba yadushikaniye abashitsi biteka muri kino kibanza ari bazima, nihabwe icubahiro kibereye. Kuri izo mvo ndabasabe tuyikurire ubwatsi mu kuyikomera amashi menshi cyane. Niteka n'akanyamuneza ntangere ku banyagisagara ca Bujumbura kubona nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi mwahisemwo kwifadikanya natwe muri bino birori. Turabakengurukiye bivuye ku mutima kwiteka mwasubiye kudutera inyuma yaho ejo bundi mwishikiye hano ubwanyu gutera iteka ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi. Shengero muri hano mumfashe mu kumukengurukira, tumukomera amashi. Ndahaye kandi ikaze namwe bashitsi bahire mwaje muva mu mihingo itandukanye, n'abaje bava hanze y'igihugu nongera ndabakengurukira akaryo mwaje kwifadikanya natwe muri bino birori. Na cyane cyane nshimire muri kano kanya abanyagisagara mwasidukanye n'iyonka
mumfashe mwikomera amashi menshi cyane gose. Enye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, banyakuba mwese batumire bahire. Uyu munsi mukuru duhimbaza suwi birori gusa, ni umwanya mwiza wo gukengurukira abaharaniye intahe yo kwikukira no kuzirikana igikorwa cy'iteka bakoze. Nigiye kandi cyo kwisuzuma dufatiye aho tuvuye, tumenye aho tugeze mu kubungabunga amahoro n'umutekano, na cyane cyane kubungabunga intahe yo kwikukira. Ivyo byose tubishimira nyene icubahiro kuko mwebwe mudasiba kubitwibutsa. Ikivugo cy'uyu mwaka kivuga giti ukwikukira nyakuri nukwimenya kwibako ariko utanse gukorana n'abandi. Iki kivugo kirimo amajambo akomeye n'ubutumwa buhambaye, kiduhamagarira kwitunganiriza ivyacu atawe uduhagaze ku gakanu, tugakora tutizeye inze ariko tutibagiye ko dutegereza gukorana n'abandi, na cyane cyane nk'uko umwibusa w'abarundi uvuga uti ubugirigiri bugira babiri, tubiri tuvura ubupfu, ubwenge burarahugwa kandi ngo akanyoni katagurutse nikamenye yo bweze. Mu gisagara ca Bujumbura ico civugo turakizirikana tukanashira mu ngiro uko gisanzwe kimeze. Abene gihugu barafashe iya mbere mu gusimbataza amahoro n'umutekano kuko ari karahara mu ruganda ntibacura. Mu gukamisha amahoro n'umutekano bari ku kivi, baritunganiriza imigambi, bakaba baratahuye ko nyamwigenda ko atarimira impeshi. Bariko barakorera hamwe mu makoperative mu ntumbero yo kugwiza umwimbu no gushigikira iterambere rirama, mu kubandanya gukora bisunga yambono kazoza igihugu cy'u Burundi cifashe muri 2040 giteye imbere muri 2060. Enye n'icubahiro batumire bahire. Uyu munsi mukuru tuwuhimbaje twaraye tuvuye mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Turashimira Imana ko byagenze neza mu gihugu cyose, nkaba mboneyeho n'akaryo gushimira byimva mutima abanyagisagara ca Bujumbura kukungene bitavye amatora atamusunikano, bagatora mu mutekano ntangere kandi bagatora neza. Mwagize uruhara rudasanzwe mu kubaka igihugu cacu. Ndakeje bivuye ku mutima abatowe kubwizigirwa abene gihugu bababonyemwo, Imana izobashoboze kwama muharanira ineza ya bose. Imbere yo kurangiza sinogenda ntashimye iyi ntambwe tugeze ko yo guhimbariza iyi misi mikuru iduhuza mu kibanza cy'iteka nk'iki. Nikindi kimenyetso kidasanzwe ku ntahe yo kwikukira twahabuje haraheze imyaka 60 ko yatsimbataye mu gihugu cacu, uravye n'izindi nyubako ziteye igomwe irya nino ngaha mu gisagara ca Bujumbura mbere no mu gihugu cyose. Mu kurangiza rino jambo ry'ikaze nagira nsubire gukengurukiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza kuba mwifadikanyije n'abanyagisagara ca Bujumbura mu guhimbaza uyu munsi udasanzwe. Ndabipfuriza kuroranirwa umwanya wose muza kumara hano. Nongere nsabe mwebwe mwese muri hano kuza gutegera yompi
impanuro kivyeyi tuza gushikirizwa na Sebarundi. Niharambe ukwikukira ku Burundi, niharambe abarundi, Imana yo mwijuru ibahezagire. Murakoze. Oya abanyagisagara ni mumuha amashi, mukuru w'igisagara ni mumuha amashi, avuze ijambo riryoshe, aravugiye abanyagisagara yuko ngo mwatoye neza mia kwa mia. Mwiyongera amashi ntuzewe. None rero muvyeyi wacu reka ducishemo gatoyi turuhuke. Inyuma yaho tubonye defile y'ingabo z'igihugu. Hariho mu mico y'ikirundi kuva kera hariho ikimenyetso cy'ubutegetsi, ikimenyetso cy'insinzi. Umwami kera yagiye kugwana agatsinda. Après le défilé militaire, c'est le moment des discours, vous venez de l'entendre. C'est le maire de la ville de Bujumbura, M. Jimmy Hatungimana, qui vient de prononcer son mot d'accueil à l'occasion de ces cérémonies comptables pour le 63e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Et pour monsieur le maire de la ville de Bujumbura, il a fait savoir que c'est une joie pour la mairie de Bujumbura d'avoir été choisi par le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, pour justement abriter ces cérémonies au niveau national. Pour lui, cette journée, ce n'est pas une occasion réservée aux festivités uniquement, mais c'est plutôt une occasion offerte à tout Burundi d'exprimer sa reconnaissance envers ceux qui ont lutté pour l'indépendance et de penser à ce qui doit être fait pour la sauvegarder. Et le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, est revenu également sur le thème retenu pour cette célébration, à savoir la véritable indépendance, c'est savoir exister par soi-même sans refuser de collaborer avec les autres. Voilà l'essentiel du message qu'il vient de prononcer et c'est la suite des festivités. Je vois les tambourinaires qui s'apprêtent pour justement battre ce tambour, une richesse nationale et même internationale parce que il y a pas mal de temps, le tambour burundais a été inscrit sur le patrimoine de l'UNESCO. Ça veut dire qu'aucune autre nation ne peut oser faire une photocopie, si je peux me le permettre. Ça, c'est une propriété pour les Burundais uniquement. Et voilà. Ngabo rero abatimbo baratanguye kuvuza wa murisho ubutunzi bw'Uburundi atahandi hantu na hamwe ku isi zopfa ubusanze. No kuvuga ubonye ijya ngoma iri kwivuga kujya bayikoreye ni iby'Uburundi gusa, nta wundi muntu n'umwe ashobora kubyigana. Abyiganye naho yivengera zoba tuvongere. Ego Egide, ingoma z'Uburundi zara mukwegera ku mayekara bwemejwe ku isi yose. N'abahinga badasanzwe bashobora kuvuza ingoma 65 icyarimwe. W'ingoma z'Uburundi nta kwigana birekuwe, byohanwa n'amategeko. Ingoma y'Uburundi noneho kuva na kera na rindi twumvise ingoma y'Uburundi, twumva ubutegetsi bw'Uburundi kuva ku ntwaro ya cami. Ingoma cami ari ikimenyetso kiri mu biranga mu karangamutima k'imico n'imigenzo y'Uburundi kuva ku ntwaro ya cami, n'imbere y'uko abakoroni baza gutwara Burundi. Ingoma zamye zifise agaciro kuko cari ikimenyetso c'ubutware, cari ikimenyetso c'ubwami. Noneho hari n'abakoresha ijambo ngo ingoma y'igihugu iki niki iyo bashatse kuvuga ubwami bw'ico gihugu. Ego ingoma rero z'Uburundi nizubahwe, kandi noneho uriko urabiraba barya abantu bariko barazivuza barya batimbo bazivuza neza. Egide, urabona ko bafise ubuhinga budasanzwe. Twumvise yuko abo bariko batimbo ari abavuye mu Gishora. Mu Gishora naho ni mu ntara ya Gitega, n'ahantu hari ikirimba c'ingoma.
ikirimba c'ingoma na ba mukerarugendo baragenda bakashika bakabona ingoma z'u Burundi kuko kukaba nkako ingoma ni kimwe mu byo u Burundi bwirata kuba rero kuno munsi wo guhimbaza imyaka 63 irangiye u Burundi buhabuje ntayo kwikukira kuba ico kimenyetso c'ingoma kitahatanzwe birumvikana cyane Egide. Ego Yves burya ari akantu rimwe na rimwe kagora gutahura iyo ibintu utabikora n'ivyo biragora gutahura mugabo twe turabibona ingoma twazibonye kuva tukiri bato mugabo nimba hariho ikintu ata muntu n'umwe arigera gihimba n'ingoma. Ego Egide ingoma abantu bose barazihurumbira kandi zamana kanovera ushobora kuziraba mu gitondo ingene bazitamba zivuza ukaziraba mu masaha ya saa sita ukaziraba no mu masaha y'ijoro ntizigera zirambira Egide. Namba ndagenda kubwire ko jewe narigeze kugacako ndazivuza haya jewe bijya bagira bavyita gushorera hajya bavuza bikoreye ndabizi ariko byo kugora uri kuraraba nk'ijya ngoma ingene ingana kubona nk'umuntu yikoreye nk'ikintu gipimiro birenga 60 ukabona ariko akubita umurisho atera ukuguru ugasanga ariho gukubita ku ngoma natwebwe twavutse tuzibona biragora gutahura mugabo ndakubaze nk'aba banyamahanga ubona bari ngaha anye ujya mu diho wazo ntibashobora kwiyumvira ko abantu bariko barabikora bahavibaza ko dukoreshwa. Nabibonye mu minsi heze Egide ngira ngo abakurikiranye imbonesha kure y'igihugu barabonye ingene u Burundi abavuzi n'ingoma batimbo b'abarundi baheruka mu Buyapani Egide warabona yuko nk'abo muri biriya bihugu vya Aziya batamarirwa cane mbere ngo bashaka yuko atani ibindi bihugu vyogira ico vyerekanye kuko ingoma z'u Burundi zarabakoze ku mutima. Ego cyane raba nawe nivyo nakubwiye nti abarundi tuziraba dufate nk'imisi yose turashaka kuzibona bariko baragira imyimenyerezo ngaha mu gisagara ca Bujumbura canka aho uciye hose muguzuraba umuntu wese abonye ahantu yumvisa ntayo bavugira ingoma atera agenda kuraba ibiriko biraba ingoma aho ziri ntiziri barinda kwashengerera. Reka ngira ngo tureke abakurikirana televiziyo y'igihugu bakurikirana ingene abo batimba bariko bararyosha ibirori. Hajya rero niho uja kubonera ubuhinga aho uri kuraraba abatabizi bibaza ngo bagiye bahejeje kumbure hajya akazi nyamukuru ni kare bwatangure arindira abarundi bavangura abakayagwa akagira akayagwe ngaha. Yego
murabona umwana w'imyaka 8 ngena ariko aragakubita kabisa. C'est vraiment fantastique. Akana gatoya cyane niko kariko karabica bigacika. Amashi menshi kuri akajya akana gatoya. Amashi menshi. Ubu naho abafise amasuka umurisho w'abafise amasuka berekana icyatunze Uburundi kuva bukibaho mbere n'uyu munsi. Abarundi benshi batunzwe n'uburimyi bakoresha isuka, ari naco gituma isuka baheza bakayerekana mu murisho wabo. Amashi menshi ku isuka yacu, ku burimyi n'ubworozi bwacu utunze Uburundi, bwatunze Uburundi. Akuya karabishe. Murabona yuko mukanya bariko barakofora isuka ku burisho wo mu Gishora bahora bababwira abanyagisagara iwabo ingoma zatanguriye mu Gishora. Nabo rero mubona ni mu komine ya Giheta mu ntara ya Gitega. Abo mwana umutama n'umutama abatamakazi ntibavuza ingoma mugabo barasasira, ariko umwana avuka avuza ingoma, umutama gasaza avuza ingoma. Hajya mu kanya hari umutama atagira amenyo aza gusozera muraja kumubona. Mutama sigaranya amenyo makeya cyane. Urana ko batamba berekana ibikoresho kijyani power, berekana ibikorwa byo kubaka. Batanga ubutumwa yuko igihugu cy'u Burundi kiriko kirubakwa, kandi ivyo biri mu bigaragaza intayo yo kwikukira. Murabona nka kino kibuga kiriko kiraberamwo bino birori cyubatswe n'Abarundi. Urabona ko ari ikibuga giteye igomwe cyane. Urabona ko no munsi cyuzuye abantu kuva hasi gushika hejuru, nkuko byari bimeze ku munsi w'ejo aho hariko harabera urukino rwa mbere rw'umupira w'amaguru. Kakagoma gatoya kerekana imana y'Uburundi, ariko aragatambisha agafatishije amenyo hajya ne agafise. Murazi rero ko imana ngaha mu Burundi twayihaye kibanza ca mbere, no mu murisho rero w'ingoma itegerezwa guseruka aho yerekanwa na kakagoma gatoya. Naho mwaryohewe abanyagishora, ndabona mwaryohewe cyane muri ko muravugiriza muri kino gisagara cya Bujumbura, kandi muribuke ko menyesha bari ngaha ko muheruka kuvugiriza no mu makungu. Muri Ethiopia mwaragiye, mu bihugu vy'Iburaya mwaragiye, no muri Amerika mwaragiye. Nibaza yuko musigaje kuja mu ijuru, rero mugerageze gusozera. Murisho wa nyuma rero wo gusozera
bahamashi amashi beshane Kizigenza yakirije amaboko avuga ati stop bongera amashi abavuzi b'ingoma mu gishora nagomba ariko ariho abari babajije igihe defile y'igisoda yari kiraba ngo mbega uno munsi nta basoda baguruka mu ndege canke baguruka basimba mu bava modoka oya ndivyadukundiye kuba kubitegura kubera kuko iki kibuga nta muntu ashobora kugihonyoramo abakijejwe mu rwego rw'isi yose mpuzamakungu rw'umupira niba araduha uburenganzira none rero mutubabarire ndazi ko mwari kunezerwa mubonye ngene ingabo z'igihugu zikoroka mu ndege ariko muzobiraba mu mwakutsa none rero muvyeyi wacu se barundi mudukundire muvyaguruke hanyuma ijambo twararyumvise mwararishikirije abarundi n'amakungu cyo ku mugoroba ariko umuvyeyi yamana impanuro mwongere mudukuruguture mutujinjibure ijambo ni nkuko muri sanzwe muri fite nyiricubahiro murishikiriza abarundi n'amakungu nyiricubahiro mana mushobora vyose wewe nyene urukundo wenye n'impuhwe n'ikigongwe wewe warinze Burundi tukaba duhimbaje uwo munsi mukuru turi mu mahoro none nahazwe imyaka n'imyaka mufate ivyicaro nyakubahwa mwese ndongozi mukoraniye ngaha mpere kuramutsa niteka umukuru w'inama nshingamateka n'umutambukanyi wanyu na nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka n'umutambukanyi wanyu na nyakubahwa muserukira urwego rw'ubutungane novuga cyane umukuru wa sentare ntayinyuzwa n'umukuru wa sentare yobariza ibwirizwa shingiro mwebwe n'abatambukanyi banyu nyakubahwa muhuza w'abarundi na nyakubahwa mwahoze murongoye igihugu cyacu nyakubahwa Rayize Domisiano na nyakubahwa Ntibantunganya Silvestre n'abatambukanyi banyu banyakumbaho abatambukanyi babahoze barongoye iki gihugu cyacu nyakubahwa bashinga amateka n'abakenguza amateka mwitavye uru rubanza nyakubahwa bashikiranganje mugize urwego nshingwabikorwa rw'igihugu murongowe cyane cyane nyakubahwa umushikiranganje wa mbere n'umutambukanyi wanyu mwarambabarira nari nabibagiye nyakubahwa ndongozi mwese mu bisata bitandukanye mu nzego z'igihugu cyane cyane nyakubahwa muserukira inzego z'umutekano aha turi kumwe n'umukuru w'urwego rwo kwivuna basi n'umugenduzi mukuru w'urwego rw'inyamiramabi namwe ntwazangabo muri ngaha mwese banyakubahwa mwaje muserukira ibihugu byanyu n'amashyirahamwe mpuzamakungu umwe wese mu cyubahiro ciwe mwanyakubahwa mwese bene gihugu muserukira amashyirahamwe atandukanye umwe wese mu cyubahiro ciwe yiyumve tugira amahoro sangwa amahoro ubumwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu uno munsi abarundi bose bafise akanyamuneza kadasanzwe akanyamuneza
kuko igihugu cacu carose intahe yo kwikukira, carayihabuje kuko cari gisanzwe kiyifise. None rero uno munsi twahuye kugira ngo twiginane, twibuke uwo munsi, na cane cane twibuke iyo tuva. Ejo nari narose umwanya, abakoroni basanze gifise ubutegetsi bukomeye, nico gituma abarundi ba kera bose umugabo wese yari ngabo, bakavantara abo bamisiyonare ngo bari bazi yuko baje gusambura imana z'i Burundi, bashitse basanga dusenga imana imwe, bapfuma bavuga bati basi duhindure izina ry'Imana tuyite Mungu, kuko basanze yitwa Imana n'ubu yitwa Imana, ariko bo baca bavuga ati dupfume tuyita Mungu. Igihe abadagi baza, abarundi baragwanije abadagi imyaka 7. Ico gihe kirerekana neza ko hariho abarundi koko bazi no kwitangira igihugu cabo, kuko incungu ya mbere ikomeye ni bihome wewe yemeye kwigura umwami. Murumva ko Uburundi ni igihugu c'abantu bankakagaye, nico gituma n'umuganwa Rudoviko Rwagasore yagumye aharana kugira ngo Uburundi bugarukane iteka bwari bwanyazwe. Intahe yo kwikukira rero twayirose inyuma y'imyaka myinshi y'agahotoro n'agacinyizo k'abakoroni, ariko naho twari turose intahe yo kwikukira ntibyaciye bitungana, kuko uwo mugera w'igikoroni ntiwaciye uva mu Burundi. Hari imigwi ibiri, hariho abarundi b'ibipfa mutima batemera kwa gateka k'igihugu kagaruka, hakaba n'abarundi rero b'umutima bagwanira iryo teka ry'u Burundi, aribo bari barongowe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Rero abo bari bashigikiye abakoroni batashaka kwikukira, uwo mugera wagumye bakurikira, nico gituma twagumye tugira ingorane muri kahise gushika mu 2000, niho novuga 2005, aho tusubiye kugarukanira intwaro ya demokrasi. Ico gihe abarundi bose bari ngabo, umurundi wese yagendana icumu n'umuheto, kuko yamaze ku rugamba rutera. Ubu rero mu gihugu cacu ako karanga ko gukunda igihugu no kucigura dutegerezwa gusubira kukavukisha mu mitima yacu. Murabonye ingabo z'igihugu sizi gusa, n'ingabo zizi kwitangira Uburundi, zikitangira mbere n'ibindi bihugu. Igihe twari ko dutangura kubaka izi ngabo mubona uno munsi, murazi ntivyari vyoroshe,
ariko kubera uwo mutima w'abarundi wuko dutegereza gukingira igihugu kubaka ingabo z'igihugu n'inyamiramabi ntivyatugoye ariko rero dutegereza kugaruka ku karanga nico gituma mu ngabo z'igihugu twaraye dufashe iyindi ntumbero yuko abarundi twese dutegereza kwiyumvamo igihugu kandi ko dutegerezwa kugikingira no kukigwanira hariho rero umugwi w'inteko mu rwego rwo kwivuna basi dushaka ko aribo bazoguma bigisha abarundi kugwanira igihugu ndetse no kugiteza imbere n'urugamba rero uno munsi twumve ko kwikukira no kwikurako agasuzuguro kugira wikure ko rero agasuzuguro nuko uba wigaba ukigaburira nta muntu avumba bahicubahira muze murabe hose umuvumvyi bama bamushira ku ruhande nta muntu asega bahicubahiro akararo gato inotanga muri iyo minsi heze twahora tuja kuvumba ikibuga c'inkino z'umupira w'amaguru mwumve ako kamaramaza mwibaza yuko hajya badutiza twaragura muga naho twagura baguma bavuga ati none ico gihugu ntigishoboye kwigirira ikibuga c'umupira w'amaguru ariko abarundi mwese kubera kwanka agasuzuguro mwaraterereye turiyubakira iki kibuga turaciyubakira none ngiki ejo twaragikwanguye ubu hasigaye yuko rero tuzocinjira icese twarabonye ko ari ikibuga gikwiye kandi cemewe kubaka iki kibuga ndababwiye nti dutegerezwa kubaka gishasha sambura iki tubake bishasha bose bagiye mu kajembegete bati none tuzokurahe uburyo ndababwira nti je ndazi ko bizoshoboka sambura baratinya umunyamabanga mukuru w'umugambwe CDF taravyibuka ejo twavye tubivuga baratinye bose nije niyiziye turagisambura kugira twubake gishasha Imana rero yadufashije mwese ndabakeje kuko mwaragiterereye kandi iki ni kimenyetso yuko abarundi bashoboye n'ibindi tuzobikora kandi biruta no ngaha ndakeje rero abarundi bose bagiye ku kivi kugira ngo umurundi wese aronke ico afungura kuko tugiye gusega ivyo kurya naho nyene nakagaye kubona rero abarundi baragiye ku kivi ku buryo umunwa uronke ico ufungura niteka rikomeye cyane hari haho nagiye barambaza bati mbega mwebwe musumirahe ndababwira nti twebwe dufungura ivyo twirimiye ngo birashoboka ndabwira ko bishoboka baca baradukeza none nanje ndakeje abarundi ndakeje kandi abarundi ku ntambwe baraye bateye intambwe yerekana ko tudakwiye kubusimbira hamwe abarundi mu vya politike twarerekanye ko dukuze yuko tudakwiye kubusimbira hamwe dukwiye gutora abaturongora kandi babona none rero mboneho akaryo gukeza abarundi twese kuko n'amakungu yaratangaye kera yahora abona ko turi abanyakajagari tutabishoboye batarimwo ndakeje kandi n'abatowe abatowe ndabakeje cyane ndabakeje kuko tubazeyemo byinshi uwo mwaka twawitiriye umwaka wa mbere mu rugendo rugana uburundi buteye imbere dukeneye rero indongozi zihabona indongozi mboneza ntidukeneye indongozi zimwe ziza kurondera ibyicaro gusa dukeneye indongozi mboneza none rero ko abarundi bagiye hamwe bagahundara ku ndongozi zifise akarangamutima kamwe turizeye neza yuko aho bukera zizodufasha kugira ngo duteze imbere amakomine yacu
duteze imbere intara zacu duteze imbere igihugu. Kugira rero igihugu gitera imbere gikenera indongozi z'imboneza. Indongozi y'imboneza si yayindi yo kwicara mu biro gusa. Indongozi y'imboneza iragenda mu bene gihugu ikumviriza ivyo bakeneye, hanyuma nayo ikabafasha kubona ico bokora n'inzira bofata. Indongozi igenda ikicara ngaho ikibera hatana kimwe iri kwirakorera bene gihugu, iyo ntibikwiye. Dutegereza rero kuronka indongozi mboneza. Hariho ivyo twama turiko turanegura ku ndongozi, aho usanga afise dossier akayimarana umwaka mu biro atana kimwe arakora. Indongozi zama zirindiriye ngo sindabona intumbero, ngo banzunyereke ivyo nkora. Iyo si ndongozi. Nico gituma tugiye guhindura ingendo muri iyi minsi igiye kuza, kugira ngo igihugu cikukire koko cumve ko gifise agateka, kiba gifise abene gihugu bumva kandi bakumvira. Ubusimbira hamwe ntibushobora guteza imbere igihugu, abantu bagayana ntibashobora guteza imbere igihugu. Kugira igihugu gitera imbere turumviriza indongozi, hanyuma tugakora ibitegereza kugira ngo igihugu gitere imbere. Ahaza kuba ukwikukira nyakuri, haba abanyamwete bakunda ibikorwa kugira ngo bashobore kwerekana neza ko bishoboye kandi bifashe. Ko rero twaraye twerekanye ko tugize urunani mu matora, ubu rero tuje ku kivi twiteze imbere, tuve mu gasuzuguro. Iterambere n'urugamba, iterambere riravuna. Hariho abantu biyumvira yuko igikorwa bakora bicaye kizobateza imbere. Uri umushoferi utaronse ivyo ufungura ntubuteye imbere naho ufise amahera. Ukazoba uri umunyezamu ntubuteye imbere naho ufise amahera, kuko urashobora kubura ivyo ufungura. Kugira wumve ko wateye imbere utegerezwa kuronka ikintu ushora. Ico nama nakivuze, umuntu adafise akantu nakamwe ashora ntashobora kuvuga yuko yateye imbere. None rero mwumve ko kugira uronke ico ushora biravuna, kuko kugira uronke ico ushora uba uriko uvyaza umusaruro itunga kama Imana yaturemeye. Abantu rero basubiza inyuma igihugu muri uwo mwidegemvyo mu gateka k'igihugu. Abantu bahungabanya umutekano barasubiza inyuma agateka k'igihugu. Abo ntibemera iterambere. Indongozi irenganya, ikarya igiturire, igasesagura itunga ry'igihugu, iba yanka iterambere, ntishaka ko igihugu kigira agateka. Umudandaza acisha mu binywabi ibicuruzwa vyiwe, atemera gutanga amakori n'amatagisi, uwo nawe nyene ntashaka ko igihugu kigira agateka, kuko ntashaka ko gitera imbere. Ikinebwe cama kwirigara kigashaka gufungura ivyo kitarondeye, uwo nawe nyene ntashaka iterambere, no kuvuga yuko adashaka agateka k'igihugu ciwe. Nico gituma rero muri aka kanya nagomba kuhafatira kugira ngo nkeze abitanze kurusha abandi bagiye imbere, kugira ngo igihugu cacu kigume gihagaze neza, gifise umutekano, ndetse tugwanye nabo bose bagwanya iterambere. Ntitwafashe benshi, nagira ndabahamagare kuko ni bane gusa. Uwa mbere ni Lieutenant Colonel de Police Mugisha Odas OPN 1376. Uwugira kabiri ni Kapitene Habarugira Aimable. Uwugira gatatu ni Lieutenant Ndayisaba Richard. Uwugira kane ni Caporal Chef Ninganza Richard. Abo nibashike ngaha kuko barakoze birashimwa. Uyu wa mbere
Lieutenant Colonel de Police Mugisha Audace yaragwanije bimwe biboneka abantu bama bashaka gusahura igihugu bacisha ibintu mu binywabi bwabo butare yabikawa akorera mu ikomine ya Kabarore. Iyo komine irimwe abantu bari monogoje gushikaho bamubona nk'umwasi wabo. Rero iyo ubonye umwasi yidodomvye ucumenya yuko hariho umukozi. Uyu rero nawe turamukeza kuko murumva ko yakoze ibikora inka, aragaruza ibitari bike, arabuza ikawa gushoka iciye mu binywabi, arabuza ubutare gushoka buciye mu binywabi. Nico gituma rero tuza kumuha agaciro kabute k'imiliyoni 5. Aba batatu nsa n'ubavugira rimwe, abarahagarariye igihugu barahagateka urwego rwo kwivuna basi. Twarabatumye kugira ngo bakinge umwasi ataradushikira. Murazi ko umwasi yagira yinjirire ngahi Kongo, baragiye baritaga bimwe bikomeye atanumwe yobihakana, naho bari kumwe n'abandi. Aba baritaze kurusha abandi ku buryo uno munsi twaba dufise amahoro nuko bafise abo batinya. Aba rero nabo turabaha ikidari cy'umwaka katwongere izi ntwazangabo zibiri turaziha imiliyoni 4 hanyuma na kaporale chef n'inganza Richard nawe tumuha imiliyoni 3 kugira ngo tubatere intege. Turazi yuko ingabo twatumye zarakoze, nihaba turi mu mahoro, nitwaba twatunganije amatora neza, nitwaba uno munsi tumerewe neza, mumenye ko ingabo twarungitse gukinga hajya hakurya zadukingiye. Nagira ndabasabe mbere musubire muzikomera amashi. Naba twashoboye kubona ko twoshira imbere y'abandi, ariko abakoze ni benshi cyane.
nagomba rero mu guheraheza mpereze ku mpanuro nkeyi nk'uko twamaduhanurana iminsi yose. Nagomba bwa mbere abarundi tubanze dutegere icari cyo kwikukira. Umurundi wese iyo agize ikibazo mu gihugu akirondera yuko gitorerwa umuti hanze, uwo murundi ntaramenya icari cyo kwikukira. Twama tubibona akeshi mbere twiyumvire yuko boba ari abagifise kagatima k'abapedese, bamwe n'ubu batarumva ko barikukira, bazi ko batwarirwa mu mahanga. None rero nagira mpanure abo barundi, muvi buzimu muji buntu, mumenye ko igihugu cy'u Burundi carikukiye, nta kindi gihugu na kimwe cyashira hamwe na rimwe rizoza kugaba uburundi ngahi wacu. Niba ikibazo cyawe kijanye hanze nuko utakigira umutima wo gukunda igihugu cyawe. Kandi urugero rero dupimira ko nico, hariho abantu babonye abene gihugu batabatoye baca biruka miliyoni no muri Union Africaine ngo babatabara, aho kuja mu bene gihugu ati hanyuma murazopfuma mundabagiza, noneho nizomutora. Abo berekana yuko bagifise wa mutima w'abapedese yuko ibibazo by'u Burundi bitorerwa umuti hanze. None rero ndabasavye basubize umuzirikanyi wabo mu kibanza, baba barundi bamenye ko abarundi tuzokwama dutorera ibibazo byacu umuti turi ngahi Burundi nyene. Ndetse mbere turanavyorosha ubu twama twicaranye tuza turaganira. Ubwa kabiri ngaruka ku ndongozi, twaraye tuvuye mu matora, ubu tugire iyindi ntambwe. Ubu mumenye yuko ibikorwa byose tuzobikorera mu ntara. Indongozi rero itabona hamwe bita ku kibuga aho ibikorwa bikorerwa, iyo ndongozi yo birakinjura ikaja kwiga ingene barongora abandi. Mwijambo ry'Imana handitse ngo udashoboye gutunga umuryango wawe woshobora gutunganiriza abandi gute. Handitse kandi ngo ugutanga bisumba guhabwa, none uzotanga iki udafise? Indongozi rero uno munsi ndabasavye, nimwamushaka ko Burundi bugira agateka, nimwamushaka ko tuva mu gasuzuguro, mwese muje ku kivi, ntihagire umuntu azosubira kumarana dosiye indwi, ntihagire kandi n'uwuzosubira kurondera igiturire cyangwa gusesagura itunga ry'igihugu. Tucubake. Aha mu mahera yubatse ikibuga hariho amahera twatse abari bayivye. Ubu rero naraye ndabivuze, ntituzohiga imanga ko umuntu naho azoba yagenwe mu mabanga uyu munsi agacumura ejo arataha. Mubimenye. Abene gihugu murazi baguma banyandikira utuntu, abene gihugu bakagushengeza iwanje ngasanga nivyo vyiza, zogusaba uce wandika ikete ryo gutanga imihoho utaririgura maramara. Abene gihugu nibo bene igihugu kandi barafise inimero yanje barabimbwira. Kare mwaridoze ko nguma ndababaza nti ibu umuntu kutamutunganirije uyu kutatunganije. Ubu rero nzobabwira ko mwananiranye ari dayimoni bagenza, idayimoni nayo tuzoyisengera wavuye ngaho muri ayo mabanga. Tuzoyisengera, idayimoni ntinesha abasenzi. Mwebwe mujejwe intwaro n'abajejwe umutekano, cyane cyane Nyamiramabi, hariho ingeso ziguma ziza ziribonekeza. Ubu hatanguye no kwibonekeza abantu bitwaza ibintazi kugira ngo batoteze ubuzima bw'abandi. Muve hasi, mubigishe uwo n'umutima w'agakoko, ni dayimoni iri kubavugiramwo. Kwitwaza ibintazi ngo ibirozi kugira ngo utoteze ubuzima bw'abandi, ico tugiye kukigwanya twivuye inyuma. Abo bakitwaza rero ibintazi mushaka mwe murasubiza inyuma. Ico twiyemeje nk'urwego rw'igihugu, uburongozi bw'igihugu, nuko tugiye kubandanya dukingira igihugu cyacu.
kibe igihugu kitavogerwa. Ni muri iyo mpamvu mpamagarira abarundi twese kuva hasi dukura ibirenge hasi, kuko umunsi ugwaruka gwakura ibirenge hasi niwo munsi twataye kubona iterambere. Mu minsi yahera ugwaruka gwagenderera kwega ibirenge, ubu rero twese duhaguruke tuzoja mu mitumba tubigishe gukunda igihugu, tubigishe gutambuka kubona imbere, niho igihugu dushobora kugiteza imbere. Ubu rero twiyemeje yuko tugiye gukora ibishoboka byose ntihagire ikibi gikorwa muri iki gihugu, abene gihugu bumve ko bose bakingiwe, bafise umutima mu nda, bashobora gukora batakebaguzwa. Ubugira kabiri nuko tugira dutangura ibikorwa byo kugwiza umwimbo. Ejo mwarumvise ibyo nashikirije, mu burimyi dushaka yuko amatongo yose atarimye tuyaha abarimyi bayarime. Amatongo ya leta ataca ariko arakora uno munsi tuyaha abarimyi bayarime, igihe hazozira imigambi y'iterambere tuzoheza tuyikorereho, mugabo hatari hicaye, kuko hariho abaguma bayarabaraba uko gusa. Aha rero nteyakamo abajejwe amatongo yuko bategereza kuraba amatongo bayahe abenegihugu bayarime, hanyuma nihagera ko dukora imigambi y'iterambere tuzoheza dukore. Ikigira kabiri naravuze ku gisata cy'ubutare. Twarabonye neza ko Burundi budashoye hanze ntibuzotera imbere. Ubu rero tugiye gufata uwundi mukenyuro mushasha. Twarabonye ko hari abarundi benshi b'abahinga bazi gucukura ubutare. Twarabonye ko hari abenegihugu amakoperative babishashaye. Ubu rero tugiye guhindura umukenyuro. Abivyi b'ubutare muwe muritegura. Ubu tuzoza tubaha akazi, mwimbe tugura dushora, hanyuma gutyo muwe murose amahera kandi n'igihugu kironke amahera. Ivyo barabisavye cyane cyane abenegihugu bari mu bice birimwo ubutare. Baravuga bati none ntitwokwimba hanyuma leta igashora ikaduhemba, none ikawazo ntibazirima hanyuma bagashora, leta igashora hanze. No ku butare rero tugira dukore nk'uko, kugira ngo iri tunga kama Imana yaduhaye rituramire koko. Aha rero nsaba ikigo OBM ko cicarana cyane cyane ugwaruka mugira amakoperative, hajya mwirirwa mwicaye, ahubwo duce tuja no gucukura ubutare hanyuma dushore abarundi batunge. Ivyo nivyo vya mbere tugomba gushimikira ko kurusha ibindi, kugira ngo tuduze itunga ry'igihugu. Tugize uko turazi yuko mu mwanya mutoyi amakungu azotangarira Uburundi. Turipfuza ko mu myaka mikeyi Uburundi buzotamarirwa n'amakungu. Nico gituma tugira tukora ibishoboka byose amahera y'agaciro yinjire mu gihugu, hanyuma tugura amahinguriro tubandanye duhingura. Turi kumwe n'Imana turazi byose birashoboka. Nico gituma ndabwira nti tubumwe tugira urukundo kugira n'Imana igire ahimaniye. Mbere rero ni ngaha ciye mpereza nsubira kubipfuriza umunsi mukuru mwiza. Ubu munsi mukuru nabonye mwawitavye mushajije, ndazi yuko uno munsi muca mutangura kuwuhimbaza muri kumwe mwese. None rero muwuhimbaze mu kanyamuneza, twese twibuka yuko abarundi dutegerezwa kuva mu gasuzuguro, igihugu cy'u Burundi kibe igihugu cy'iteka, igihugu kitavogerwa. Imana ibahezagire mwese. Mwongera amashi umuvyeyi wacu Sebarundi. Amashi menshi, amashi menshi, amashi menshi, amashi menshi cyane. None rero umuvyeyi wacu. Vous venez de l'entendre, le président de la République Evariste Ndayishimiye vient de prononcer son discours du jour.
Dans son discours, il est en gros revenu sur la signification de cette journée, qui c'est un moment précieux pour tous les Burundais de mener une réflexion d'ensemble afin de se rappeler la manière dont le Burundi a recouvré son indépendance qu'il avait perdue à la suite de l'arrivée des colonisateurs, dont la première action a été de détrôner le Mwami et son administration et arracher la souveraineté du pays. Évariste Ndayishimiye a indiqué que les Burundais ont été et restent des hommes dignes et de femmes dignes de respect et qui refusent toute forme de domination de l'homme blanc. Et la preuve, c'est qu'ils se sont levés en seul pour lutter contre le colonisateur. Ils ne les sont ici attirés pour les Burundais. C'est l'homme de Birome qui a sacrifié sa vie pour sauver le Mwami et le pays. Cela devrait servir de modèle, a-t-il ajouté, à tout Burundais et a-t-il précisé. Et dans l'optique de poursuivre sa mission de protéger le pays, il vient d'être décidé une mise en place d'un bataillon de réserve pour renforcer la force de défense nationale du Burundi dans sa mission de défendre l'intégrité du territoire. Yves Christian Ndayikeza, il a parlé aussi d'un pas franchi dans la souveraineté par ces élections qui viennent d'être tenues au Burundi. Oui, comme venait de le dire Monsieur Ejide, le président de la République du Burundi, il a beaucoup exprimé sa satisfaction par rapport aux récentes élections qui se sont tenues ici au Burundi. Et il a d'ailleurs félicité les leaders récemment élus et les a appelés à être des leaders clairvoyants, toujours au service du peuple. Ainsi, la lenteur dans le traitement des dossiers doit être bannie. Et Évariste Ndayishimiye a également indiqué que réellement indépendant, et la population doit être solidaire et surtout chercher l'autosuffisance économique. Et puis le président Évariste Ndayishimiye a également félicité certains membres du corps de défense et de la sécurité. Et précisément, il a félicité quatre personnes, et parmi elles 3 soldats, 3 militaires et un policier. Et il s'agit du lieutenant-colonel de police Mugisha Odas qui a beaucoup lutté contre la fraude au Burundi, et celui-ci a été récompensé par une enveloppe de 5 millions. Il y a également 2 officiers et un homme de rang qui ont été récompensés, les 2 officiers obtenant chacun 4 millions et le caporal obtenant 3 millions, et pour le fait qu'ils se sont beaucoup investis dans la protection du pays contre les ennemis qui venaient de l'étranger au moment où le Congo était déjà envahi, l'est du Congo était envahi. Et le président Évariste Ndayishimiye, il a également prodigué des conseils. Il a prodigué des conseils aux Burundais, notamment pour qu'ils comprennent que dans l'indépendance effective, il ne faut pas attendre que ce soit les pays étrangers qui viennent trouver solution aux problèmes survenant dans le pays, et indiqua par la même occasion que cette attitude serait pareille à celle adoptée par les partis pro-colonisation des années 1960. Et aux leaders, il les a appelés de se mettre à l'œuvre, chacun en s'adonnant au travail, tout en évitant la corruption et l'injustice, sinon dans le cas contraire, ils seront limogés. Et voilà donc, suivant l'hymne national du Burundi.
murakoze cyane none ego nkuko mubibona rero ibirori byari kubera hano kuri kibuga citiriwe intwari birarangiye murabona ko nyine cyoro mukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bariko barasezera bamwe mu bitavye ivyo birori murabona abahoze barongoye kino gihugu Perezida Domitien Ndayizeye n'umutambukanyi wiwe Sylvestre Ntibantunganya abahoze ari abatambukanyi ba mbere bakuru b'ibihugu ariko arasezera zimwe mu ndongozi y'umushikiranganje wa mbere n'umutambukanyi wiwe umukuru w'inama nkenguzamateka n'umutambukanyi wiwe ego abo bari bitavye bino birori rero murabona yuko ibirori birarangira barasezera abubahwa bitavye bino birori ego nkuko tuvyibutsa biro vyari kubera hano ku kibuga citiriwe intwari urabona ariko asezera umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo Yves ni ibirori vyari bibereye ijisho ibirori vyabereye hano ku kibuga citiriwe intwari. Ego cyane Egide biraboneka ko bino birori byari vyiteguriwe neza tumenyereye bavuga ngo abanyafrika ngo nabantu badakunze kubahiriza umwanya ariko utiko turaraba ingene urutonde rwari rutegekanijwe turabona yuko byubahirijwe cyane ucubona ko ikintu cyose caranguwe mu mwanya cagenewe kandi ataco basimvye ego nacyo nyene nibaza ko ari kimwe mu vyerekana yuko vyukuri abarundi twikukiye hageze turabushitse twaramiza akabuye k'abagabo ico ni ikintu gitangaje cyane cyo hava gitangaza bamwe turabona hari hano mu bwugamo abanyecubahiro bakomoka mu bindi bihugu ndibaza yuko nabone bazogenda bashinga intahe bati abarundi nabantu bakuze nabantu baciye ubwenge nabantu bazi ingene batunganya ibikorwa ego umukuru w'igihugu Egide murabona karikebanura ava hano mu kibanza kiri mu bwugamo bw'iteka aho yaravyagiye n'umutambukanyi wiwe n'izindi ndongozi nkuru z'igihugu nibaza mu mwanya baca bashikira imodoka zibarerura bahave baganuka ego urabona biraboneka ko kumbure nahise namutari turazibona neza urabona ko ubunyene abanyagihugu bose bari hano muri stade bose bahagurutse kugira ngo basezere umukuru w'igihugu cerekana yuko ibirori ndumva ya miziki ya fanfare y'icubahiro y'abasirikare kumbure bariko bazugiriza inyuma y'ikibuga aho nyine cyo umukuru w'igihugu sohokera avuye muri bino birori ego ndumva ko wa muziki w'icubahiro uriko urasamirana hariya inyuma ego y'ikibuga uraboneka ko na bamwe mu bari hano batanguye gusohoka ego ariko Yves Christian Ndayikeza mu ijambo ashikirije ari ikintu yagarutse ko cyane ku mpanuro yagarutse ko aho yavuze ati umuntu aciyumvire yuko ingorane ibaye hano mu Burundi yose kugira ngo itore inyishu umuntu atereza kuja mu mahanga ati uyo muntu ntaramenya ukwikukira icarico ati ingorane y'abarundi inyishu ku barundi Ego cyane Egide umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagarutse kuri iyo mpanuro aca mbere ratanga n'akarorero amatora heruka igihe yararangiye bavuze byavuyemo ko hari abantu baciye bagenda bidogera mu makungu ati nkuko amakungu menga niyo yoza gutorera ico inyishu ico kibazo ati nyabona bari bakwiye kuca begera bene gihugu bakababwira ati yego ntimwadutoye ariko ikindi gihe muze mudutore twumbure tuzobarangurira ibi nibi ego hama mbere yanagereranya Egide abantu mwe nawe ati ntaho batandukaniye n'aba-PDC mbega aba-PDC kumbure hari abantu usanga barutse vuba batazi abaribo iyo bavuze aba-PDC bashatse kuvuga iki PDC wagasora kiri kuraharanira kuyikukira bari abantu bacuditse n'abazungu ntibashaka ko Burundi bwikukira bwango bavuga bati reka tube turarindiriye abazungu babe baratwara kuvuga
yari umigambwe y'abarundi mugabo icuditse n'abazungu ego no kuvuga iyo migambwe ntiyashaka yuko uburundi bwikukira nkuko umugambwe wa Rwagasore wavyipfuza ico gihe ngira bari bakiryohewe na ya mata na ya masoro bavuga bati reka tubanze tube turasoma ko gatoyi urumva rero bavuze ati n'umupedese aba ari uwo muntu ari umurundi vy'ukuri mugabo akibona ineza kumenga ineza uburundi bwoza gukamwa n'abanyamahanga zara bakuri izo sanamu nziza cane turiko duhabwa n'umuntu ariko akoresha drone isanamu nziza cane yego bariko babikora neza cane kuri w'igihugu yikebanura abahwa hariya anye kenshi usanga ari mukuru w'igisagara ca Bujumbura ndabona bakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu iyo umushikiranganje intware yo hagati hari